ngenda bereke rero no munsi ngene ushobora gusangira umutekero wawe w'amamega n'umuntu ari kure yawe. Wewe ukazuragura, wewe watigeragura akama yiconnecta kure yiwawe kandi mutari kumwe. Ukamupartaja ari nko mu yindi ntara canke arahandi hantu hari hose kure bigakunda. Etape ya mbere wewe uraza ukagura aya mamega tugura apana ajya yantuzenya ajya sanzwe. Hera vous avez activé avec succès pour l'abonné ini sawa. Naguze ajya mamega asanzwe apana ajya bonus ajya baba muri zya kati simu zanapiga ajya nakunda. Hanyuma iyo ni etape ya mbere. Umaze kugura mamega ucugenda karaba mugenzawe akaguha nimero ashaka ko umupartajako. Nkuje wumpaye ngoma partaje ari bujombora ngo. Hanyuma etape ya kabiri cawinjana muri application ya phone waza compose sa 50 urungike nkuko. Urungike bishitse ushusha hano handitse 11 kuri 11 uca urungika 11 ukacurungika. Hanyuma ushusha hano handitse ngo partage dans internet kuri 5. Hanyuma ushusha hano handitse insérer le numéro de partage ushusha kuri rimwe nkuko ushushyamo iyo nimero ushaka gupartager. Hanyuma ushuza ngaho gafyonda kagumizamo ugashiramo ya nimero nkuko uhejeje ushushyona hano kuri send. Votre demande est en cours de traitement. Reka turabe. Hanyuma umuntu iyari baca bamuha message yuko muhejeje gusangira amamega. Igihe cyose nzokugura connection ngaha hejuru nkuko connection zo bayuguruye ha hejuru yuguruye nkuko nawe nzoba ndamuhaye uburenganzira bwo gukoresha aya mamega yiwanje. Nimero yiwe izo bibaye nk'iyagwanje. Vous avez partagé vos données internet avec iyi nimero. Iyi nimero igihe cyose jewe nzoba ndi kuri internet nawe nyene azoba ari kuri internet. Igihe cyose nzogura amamega nawe nyene azoba arose access kuri internet. Murumva ko akana k'ubwenge. Je mukorera rero kuri ya chaîne yacu ya YouTube yitwa New Life Studio Bugenyuzi. Ifise ababone 874 muce munkubitirako ibi subscribe twikwiriza igihumbi hanyuma ntangwe kubata mu tuntu tw'ubwenge. Thank you.